Haleluya. 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 Niho muri? Niho muri? Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ngiriwe ubuntu n'iteka ryo guhagarara imbere yanyu, imbere y'ishengero ry'Imana. Haleluya. Rero ndashimiye Imana cyane yo yanteye iteka kugira ngo mpagarare imbere y'abubahwa n'abera bayo. N'ibintu bidasanzwe kandi ndashimiye abarongozi banyizeye bakantuma guhagarara ngaho uyu munsi. Haleluya. Ndizera yuko mpwemu yera aza kunshoboza kugira ngo ico yandungikanye kibashikeko. Haleluya. Haleluya. Aho bambwira ngo nzo tanga ijambo uyu munsi, nkuko abakenyezi bahejeje kubiririmba babivuze, abakenyezi abakobwa b'Isiyoni, turi mu kwezi kwagenewe abakenyezi. Navyiyumviriye ko nsanga n'ubuntu twagiriwe ngaha mu ishengero kubona ko hariho amezi agenewe imice y'abari ngaha. Uku kwezi k'umunani ni ukwezi kw'abakobwa b'Isiyoni, hazokurikira ukwezi kw'abagabo b'ijambo, hanyuma hazokurikira kandi igihe cy'ugwaruka rw'ubwiza, hanyuma mu kwezi kw'icumi ko hasanzwe ari na Noeli, ni ukwezi kw'abana bacu barerewe ngaha baba muri Sunday School. Ndavyiyumvira kwa kanya nsanga mpwemu yera ari karanganiriza ko ambwira ati aya mezi by'ukuri nakaryo Imana ibihaye iyo migwi y'ukwiyumvira, y'ukwinegura, y'ukuraba intererano umwe wese nk'umukristo ariko araterera mu gikorwa cyo kwagura ubwami bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Rero uku kwezi ku bakobwa b'Isiyoni kuba ari ukwezi kukwirimburako, kuba ari ukwezi kukuraba ati mbega none jewe burya kuva umwaka utangura intererano maze guterera mu kwagura ubwami bw'Imana niyihe. Ni nawo mutwe w'amajambo, ni uruhara rw'umukristo wese mu kwagura ubwami bw'Imana. Haleluya. Kandi ahakurikira abagabo b'ijambo nabo bazovyiyumvira ko gutyo. Mugabo kandi numva ni gihe dukwiye guterurana nk'imigwi. Abagabo b'ijambo canke ugwaruka canke abana ntibavuge bati twebwe ukwezi k'umunani ntikuturaba, nuko abakobwa b'Isiyoni nibimenye. Kube ari akaryo kuko duterurana mu mirwi kugira ngo umwe wese ashobore gushitsa ic'Imana imushakako. Kabara karyo bashinga ntahe bacu, gwaruka abana bacu muri ngaha, guguterura abakenyezi, guguterura abakobwa kugira ngo umuhamagaro ic'Imana bagomba ko bashobore kugishitsa. Nihagera kukundi kwezi duterura uwundi mugwi, nihagera kukundi kwezi duterura uwo mugwi, kuko twese tugize umubiri wa Kristo. Haleluya. Mu Kirundi umugani bahora baca ngo karacura mu ruganda, karahara mu ruganda ntibacura. Nukuvuga ngo hariho ibintu bikenewe kugira ngo urya mucuzi ashobore gusohora icuma ashaka. Natwebwe umubiri wa Kristo hagize urugingo ruhara, hariho ikiba kibuze. Haleluya. Rero novuga ngo ni nahacu twese wo gufata ako kanya kugira ngo twiyumviraneko, kugira ngo duteruraneko, tiduhave tuvuga tuti bariya ba mama nta kindi nukuririmba gusa none nibiki. Basengere. Nimba hari ico wiyumvira ubona uti nk'aba mama hari haha boshobora guterera. Haleluya. Ni waje imbere y'Imana azokwereka kumbure n'ingene ubaterera ico ciyumviro. Dutererane kugira ngo twubake ubwami bw'Imana, tubwagure. Haleluya. 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 Haleluya.
ego nagira rero nsabe pasteur adufashe nshaka guhagarara kuri Yeremiya 1:5 n'umurongo twese dusanzwe tuzi. Haleluya. Yeremiya 1:5 aravuga ngo riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Amen. 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 Iyo ni Imana yari kirabwira Yeremiya. Yeremiya n'umuvugishwa n'Imana, yari umuvugishwa n'Imana. Haleluya. Ariko uyu munsi mu kibanza cya Yeremiya shiraho wewe wiyumvire nawe icyo Imana yaguhamagariye. Haleluya. Hariho uwo yahamagaye kumuvugishwa n'Imana nka Yeremiya, hariho uwo yahamagaye kuba umwinginzi, kuba umusenzi. Haleluya. Hariho uwo yahamagaye kugwiza itunga kugira ngo ashobore guterera no gufinansa igikorwa cy'Imana. Haleluya. Hariho uwo yahamagariye, haleluya, afise ingabire yamuhaye ingabire ati wewe uzonyigishiriza abana batoyi hariya muri Sunday school. Umwe wese arashobora gutora icyo Imana imushakako kandi iyo uyibagije iraheza ikakubwira. Haleluya. Haleluya. Kenshi uri kurabiraba hari aho ushobora kwibaza nk'umuntu wese yiyumviriye nk'abakuze ubu bari mu gikorwa cy'Imana kanaka icyo bakora. Uwari kubabaza bakiri batoya ati mbega wewe imigambi yawe ufise niyihe? Ibyo umuntu yiyumvira hariho benshi usanga bitandukanye n'ibyo bari mu uyu munsi. Haleluya. Kubera iki? Kuko twebwe twiyumvira aho tugeza, twiyumvira iyo turiko turaraba abo turi kumwe ibyo bariko barakora, ariko ya Mana izi iherezo y'ikintu imbere yuko kinatangura yagishizeho cyose. Yo yarizi yuko uyu munsi uhagaze ngaha. Haleluya. Mama Kiyongozi sinzi wari kumubaza haraciye imyaka ingahe ati wewe rero ni wowe uzoburongoye aba bantu. Sinzi yuko ibyo bintu byari byigeze bimuzamwe no mu mutwe. Haleluya. Haleluya. Nico gituma tanu ukwiye kugira ubwoba, kuko iyo yabiteguye irazi ingene guhagarika, irazi ingene gukomeza, irazi ingene gusiga kugira ngo cyagikorwa ishaka wewe ugikore. Ariko birabishije amaso yiwawe wo havugira uti ukinyegeza uti jewe ntabyo noshobora ibyo bintu. Haleluya. 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 Amen. Amen. Tunezereregwe ibyo turimo, tunezereregwe igikorwa cy'Imana by'ukuri, tubikore n'umutima bikunze kuko ni mudahemuka. Haleluya. Tuyiretse igakora ikora ibirengeye ngo ibyo dushobora kwiyumvira, ibyo tuyisaba nibitigeze kuza mu mitwe yacu. Haleluya. Haleluya. Rero mu kuraba ugo ruhara nasanze ruri novuga mu mice itatu. Hariho iyitangura ariko iguma yuzuzanya. Haleluya. Nta na kimwe uvuga ngo iki ngo nagihejeje ngo none ngo ndakivuye ko ngiye ku kindi. Haleluya. Bisaba ko na cyakindu kigumako. Haleluya. Haleluya. Ubwami bw'Imana kubwagura, nasanze ubwa mbere na mbere umuntu ari wowe nyene atangura kwagura ubwami bw'Imana muri we. Haleluya. Haleluya. Kubera iki? Kuko iyo twakiriye agakiza impwemu yacu bibaye nshasha ni sawa iyo nta nikibazo ifise. Haleluya. Mugabo umushaha wacu, umubiri wacu, haleluya, biba ari bya bindi nta na kimwe kiba kirahinduka. Nico gituma habamwe intambara hagati y'ibyo twiyumvira, hagati y'umushaha wacu na hagati y'impwemu yacu. Haleluya. N'umubiri wacu. Haleluya. Ivyo umushaha n'umubiri, haleluya, bigenda birakura, bigenda birozwa, bigenda birozwa nuko dukomera tugakura mu ijambo, tugasenga, tukiyumvira ku ijambo, maze ijambo ry'Imana ryo kuri rikaza rihanagura bya bindi byose twari dufise muri twebwe bitari byo. Haleluya. Inya nibaza yuko sindagiteba ko cyane ku munsi w'Imana uheze siho narindi, ariko ndazi ko ijambo mwigishijwe ko ari ryerekeye gukuza umuntu w'indani. Haleluya. Kuko uko umuntu w'indani akura niko aseruka inyuma. Haleluya. Niko
bya vyiyumviro bipfuye bivaho, haleluya, bikagaragarira n'abandi bakavuga ati vy'ukuri urya n'umwana w'Imana. Kubera iki? Ubwami bw'Imana buriko buraguka muri wewe, uri kuva kuri ya mpwemu gusa, ariko n'ivyiyumviro bigakizwa, haleluya, niko novyita. Ivyiyumviro bigakizwa, hakavaho ibinyoma bya Satani, hakava ivy'imigenzo y'abantu, hakaza ukuri kw'ijambo ry'Imana, haleluya. Haleluya, haleluya. Mubi Filipi kabiri, dusomere mubi Filipi kabiri ku murongo wa 12. Abi Filipi kabiri umurongo wa 12 gushitsa ku wa 16 agace ka mbere gusa. Aravuga ngo nuko rero abo nkunda, nk'uko mwamye muganduka abariko mushitsa agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi, yamara siyo ndiyo gusa, ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize, kuko Imana arikorera mu mitima yanyu, ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. Mukore byose atakwidodomba, ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye bibidambidambi, abo mubonekeramwo nk'amatara mw'isi, mwerekana ijambo ry'ubugingo. Amen, amen. Haleluya. Ku murongo wa 12 handitse ngo mugamburuka, nk'uko mwamye mugamburuka, ngo muba ariko mushitsa agakiza kanyu. Mu Gifaransa handitse ngo travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Haleluya. Murabizi yuko agakiza ntitugakorera. Haleluya. Umunsi twakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, haleluya, kuko twizeye ijambo, kuko twizeye ico yakoze ku musaraba, haleluya, hanyuma tukavyatura, impwemu yacu yaciye itungana. Ariko ngaha aha yandikiye Paulo, yandikiye aba ishengero, haleluya, niba ari karabwira ngo ni travaye, mukore, novuga mukore, kubera iki? Hariho cya gikorwa cy'ukweza ya wa mushaha wacu tejejwe, wa mushaha wacu, wa mubiri wacu, haleluya, haleluya. Sinirirwa ndabiteba ko nibaza ko vyumvikana n'ukwibukanya gusa, kugira ngo tube abamira abandi ivyamwa vyiza, ivyamwa vyamwe yera, bimwe biri mu Bagalati 5 ku murongo wa 22 gushika ku wa 23, naho tutirirwa turahasoma. Murabizi ivyamwa, urukundo, ubugwaneza, ngo bibonekere, bishobore kubonekera abantu bose, niho bazomenya bati by'ukuri uwo n'umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Aho novuga ko ari igice cya mbere cy'ukwagura ubwami bw'Imana muri twebwe nyene, muri jewe, muri wewe. Ico ni gikorwa cya kira mu Kristo wese, kandi ategerezwa gushimikira ko, kuko aho hapfuye, aho hadagize nta kindi kibandanya. Haleluya. Aha kabiri nukwagura ubwami bw'Imana mu rugo, mu muryango. Haleluya, haleluya. Muriko murankurikiraga yemwe aba papa n'aba mama muri ngaha, n'ugwaruka muri ngaha, urugo niryo shengero rya mbere. Haleluya. Kandi murabizi yuko Imana ariyo yagize urugo rwa mbere. Haleluya, haleluya. Yavuze irikiraraba izanye Adamu ikamuzanira ibikoko byose, arabyita amazina, aragira gute, hanyuma iravuga ati ndabonye ko hari hagahaze uyu muntu wanje, naho namuremye mu ishusho yanje, ntanezerewe nkuko nezerewe, hari hagahaze. Haleluya. Kiravuga ati reka tumuremere umufasha bikwiranye. Haleluya. Irabahezagira nimugwire n'ibindi byose. Haleluya. Nukuvuga ngo ishengero rya mbere Imana yaremye n'umuryango. Haleluya. Ishengero rya mbere n'umuryango. Nico gituma mubona yuko iyo mu muryango bimeze neza,
ibintu bigenda neza by'ukuri. Ariko iyo hariho indyane mu muryango byose biraparangana, nta kintu ciza na kimwe kivamwo. Haleluya. Abana barashwanyagurika, iruhande abantu barashwanyagurika. Nico gituma ari ikintu gikomeye cyane novuga ngo iki kwagura ubwami bwo mu rugo. Abari ngaha canka barahandi, abagabo n'abagore bagafata kanya ko gusengera hamwe kugira ngo bakomeze urugo rwabo. Haleluya. Abana bagafata kanya ko gusengera hamwe n'abavyeyi, abakozi bari mu rugo kugira ngo urwo rugo rube ubumote, rube by'ukuri cicaro c'Imana. Niho n'amashengero tuvuga iyo tuje. Haleluya. Kare umengo hari wavuze ati ntibibi byo ngaha gusa. Haleluya. Tuze hari ico tuzanye na twebwe, tuze tuzye gushira hamwe. Haleluya. Haleluya. Nitwava ngaha ivyo twaronse tugende dusubire tuvomerere gwa rugo rwacu. Haleluya. 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 Oh bana b'Imana. Haleluya. Hariho umukozi w'Imana yaritahiye, bamwe baramuzi, yitwa Miles Monroe, yari yaraje no ngaha. Niwe nigeze gukurikirana inyigisho ziwe ari karavuga ati burya donc ari karavuga umugabo n'umugore ingene bagira ati umugore n'umugwiza. Haleluya. Ati umugore n'umugwiza mu rugo, ati iyo umuhaye imbuto aguha umwana. Haleluya. Umuhaye imbuto aguha umwana, umuhaye inzu aguha imuhira. Inzu yubatse, une maison, it te donne un foyer. Haleluya. Mu cyongereza yavuze ati donc he gives you a home. Imuhira n'ahantu umuntu agubwa neza. Haleluya. Imuhira n'ahantu iyo urusha utaha ukaruhukira. Haleluya. Haleluya. N'ahantu rero hukwitwararika cyane kugira ngo babandi bahari. Haleluya. By'ukuri bubakwe muri byose, mu by'umubiri, mu by'impwemu, kugira ngo tuze tubarungike hanze ari abantu bakwiye, abantu bakomeye. Haleluya. Haleluya. Aha nashaka kubwira cyane abamama, kuko abamama bafise uruhara rudasanzwe kugira ngo amago yacu, haleluya, amago yacu yuzure umunezero. Haleluya. Yuzura amahoro. Simvuze ko nabandi badafise uruhara, ariko kubera aribo bahaba umwanya munini. Haleluya. Kubera aribo batangura kurera abana bakiri bato, nibo bateza indero yo hasi. Haleluya. Umumama niyagukundisha Imana uri umwana uzokuru yikunda. Papa zoza yongerereza ko mugabo ajya amajambo ya mbere umwana atangura kuvuga. Iyo umumama maze kumenya Imana, urumva sindiko ndabisaba batarayimenya kuko umuntu wese atanga icyo afise. Haleluya. Utarayimenya nyene ntavyo yoshobora, ariko by'ukuri twubake imiryango yacu kugira ngo imiryango ikomere, ubwami bw'Imana bwaguke mu miryango iwacu, n'ababanyi bagire bati by'ukuri muri rurya rugo hari y'Imana. Haleluya. Muri rurya rugo hari y'Imana. Haleluya. Bizobatuma n'ubutarayimenya agira ati ariko hari ahantu ko numva hama hatekanye, hama hari amahoro, uhaciye imbere wumva uguwe neza, iyo ugiye kubaramutsa uvayo wumva uguwe neza. Mbega hari iki? Nawe yifuze kumenya iyo Mana ufise. Haleluya. Kuko ibibazo abantu baravyamana, ariko uburyo bavyitwaramwo, uwufise Imana akamenya ati je ndafise Yesu, ndafise uwo mbwira iyo hari kibazo, sinca nja kucandagaza mwibarabara, urya Yesu ninamubwira nta nuwundi abimenya. Hari ingo nyinshi zirasamburwa nuko bagize n'ikibazo na gitoyi babitwara hanze kubibwira abandi bantu. Haleluya. Haleluya. Babitwara hanze kubibwira abandi bantu aho kuja imbere y'Imana ngo abari yuganyira, abari yuririra iguhinyisha kuko niyifise inyishu ya nyuma. Haleluya. Haleluya. Ingo zacu by'ukuri tuzigira ama ambasade y'Imana bene data. Haleluya. Ingo zacu tuzigira ama ambasade y'Imana. Haleluya. Turerera abana muri ugo rukundo rw'Imana, nabo bazoba abana bazima. Umwana yakuye indero mu rugo, niyo yagenda hanze naho yoba ari wenyene agahura n'abagenzi babi, azoba afise ikigumya umutima wiwe. Haleluya. Haleluya. Azoba afise ikigumya umutima wiwe. Mugabo atatu yaronse azoba njana n'abaja acagenda byose akibaza ngo ni byiza. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Hama umuce wa gatatu
twiyumvira ko ni ibi bikorwa by'Imana, haleluya, dukorera mu ishengero, dukorera hanze y'ishengero, haleluya. Uyu munsi kuko turi mu kwezi kw'abakenyezi, nifuje cyane kugaruka ku burorero bw'abakenyezi muri Bibiliya babaye kirumara, kuko kenshi iyo turiko turavuga abakozi b'Imana, kenshi turaba abarongozi bacu, turaba abapasitori, turaba abavugishwa, turaba ya mabango n'ibi bikorwa bigaragara biboneka, ukamengo umuntu tuvuge nk'aha mu ishengero ibi aya mabango yose arahari pratiquement, cyangwa hariho n'abari muri protocole, hariho abaririmbyi, hariho abinginzi n'abandi, ugasanga umukristo wundi avuga ngo jewe ngo ntacyo nokora, ntibishoboka. Umwe wese, umukristo wese arafise uruhara, haleluya, haleluya, haleluya. Turaza kubisanga mu burorero butari buke kugira ngo bitwigishe, ntihagire uwicara, ntihagire uwubasinda bibazwa, kuko by'ukuri turi mu karyo keza. Bene data, mama pasteur kare yavuze ati twarahawe ijambo, haleluya. Aba bantu dusoma muri Bibiliya bakoze igikorwa cy'Imana mu bihe byari bigoye cyane, haleluya, aho umukenyezi atani ijambo yari afise, ariko hariho ababikoze kandi birashimwa. Nico gituma bandikishije amateka yabo ngaha anya muri Bibiliya. Vyashizweho rero kugira ngo twebwe tubimenye, bitubere akarorero, haleluya. Ndaza kuca ku migwi ingahe ishika indwi, tunyarutsa, kuko si ibyo gusa by'ukuri. Hamwe na mpwemu yera, umwami Yesu yaratubwiye ati mpwemu niyaza muzokora ibirushibi. Nukuvuga ngo utu nuturorero gusa, ibisigaye ugenda na mpwemu yera arakubwira ati muri iki gihe kora gutya, umwumviye ugakora gutyo, wewe ukaba wakoze ubugombe bw'Imana parfaitement, haleluya, haleluya. Turiko turaraba rero muri Bibiliya no mwisezerano rya kera, haleluya, turasanga hari abakenyezi babavugishwa n'Imana. Kenshi ntibabavuga kuko kumbure hatanditswe ibyo bakoze, ariko bariyo abo abanditse Bibiliya murazi ko basunikwa na mpwemu yera, haleluya, bavuze ko barabavugishwa n'Imana, haleluya. Hamwe turashobora kuza turahasoma, ahandi tuhareke, ariko nabonyemwo hariho umwe bamwe narinzi na jewe, ariko hariho uwo ntarinzi, haleluya, ntari bwumve ivyiwe kuko Bibiliya ntawe uyimenya yose, haleluya. Uwa mbere bavuga ko yabaye umuvugishwa n'Imana ni Miriyamu, mushiki wa Mose, haleluya. Aho bo hadusomera mu Kuvayo 15 umurongo wa 20 na 21. Kandi Miriyamu yavugishwa n'Imana, mushiki wa Aroni, ahitana agashako k'ingoma. Abagore bose barasohoka baramukurikira, bari n'udushako tw'ingoma, bagenda baravyina. Miriyamu akabaterera ati nimuririmbire Uhoraho, kuko ari n'intsinzi y'agahebuza. Ifarasi n'uwigenderako yabinuze mu kiyaga. Amen, amen, amen. Uwo niwe muvugishwa wa mbere w'umukenyezi bavuga muri Bibiliya, haleluya. Dusomye muri Mika, reka ndahasome 6 umurongo wa 4. Uyu muvugishwa n'Imana Mika, Mose na Aroni na Miriyamu abashira ni nko ku rugezo rumwe, abavugira rimwe yuko bose baronse igikorwa cy'Imana. Ni igihe Uhoraho ngo yari karaburanya abantu biwe. Umurongo wa 4 uvuga ngo ko nabaduganye nkabakura mu gihugu cya Egiputa, nkabacungura nkabakura mu nzu y'ubuja, nkarungika Mose, Aroni na Miriyamu kugira ngo babarongore, haleluya. Yari muri izo ndongozi, babaye indongozi zitatu Uhoraho yarungitse kugira ngo bashobore kujabutsa ubwoko bw'Imana, haleluya, haleluya. Mbega ntabavugishwa, ntabakenyezi babavugishwa ngaha bahari ngo tura bariho naho, haleluya, haleluya. Bazitora cyangwa Uhoraho azotinda babwire, haleluya, haleluya. Turafise kandi Debora
Debora mu bacamanza kane kuva ku murongo wa 4 gushika ku 9 naho tutohasoma. Debora abantu benshi baramaze kumwumva. Debora yari umuvugishwa n'Imana akongera akaba umunyapolitiki akomeye cyane. Haleluya. Kuko niwe yari umucamanza w'ubwoko bwa Isirayeli. Haleluya. Niwe abanya-Isirayeli bose bazako kugira ngo abatunganirize, akongera akabayobora abayoboje icyo Imana imubwiye. Haleluya. Aho bavuga muri Debora abacamanza igice cya 4 aho navuze hari hageze ko bikura ku mwansi, aca hamagara umugabisha w'ingabo ati Imana yanje ivuze gutya, genda ufate ingabo uze gutegera wa mwasi Sisera, ndamushize mu maboko yawe. Ariko kuko bari bazi ubwo burongozi ko buva ku Mana, haleluya, bari babwubashe, uwo mugabisha w'ingabo yamubwiye ati tutajanye simva ngaha. Haleluya, 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 amen, haleluya. Hariho n'uwundi bavuga ngo yitwa Hulida, ni mu Bami ba kabiri igice cya 22 kuva ku murongo wa 14 naho wosoma wa 14 na 20 gusa. Haleluya. 20 Abami ba kabiri 22 umurongo wa 14 na 20. Nawe yari umuvugishwa n'Imana. Abami niwe baza kubaza icyo Imana iri kiravuga ku bwa Isirayeli. Nuko Irukiya umuherezi na Ahikamu na Akibori na Shafani na Asaya baragenda baja kuvugishwa n'Imana Urida muka Shalumu mwene Tikuva umwuzukuru wa Haruhasi yajejwe ububiko bw'imyambaro, baramusiguza. Kandi uwo mugore yaba i Yerusalemu mu gice caho ca 2 umurongo wa 20. Yego. Ngo nuko guhambwa hamwe n'abasogokuruza, ushike mu mva yawe amahoro, ukanda amaso yawe ntazobona ivyo vyago byose azoteza aha hantu. Nuko baraza bagarukanira umwami ayo majambo. Amen, amen. Aha iki gihe ngo bari batoye igitabo cy'ivyanditswe, hama barabona ibyago bigira bishikire bagenda gusiguza uwo muvugishwa. Aravuga ati ko mwamvuye ko rero iki gihugu jewe ngira ndagihane, ngira ndagitikize. Ariko umwami avyumvise ngo yaciye yitaburira kw'impuzu. Haleluya. Kare twamye mu ijambo mama pasteur yaduhaye ngo dusome, harimwo ngo imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira. Naho byoba vyakugoye gute, umuntu naho yoba ari umucumuzi gute, iyo yigaruye agasaba imbabazi Imana n'inyembabazi iramugirira ikigongo. Nico gituma yaciye yishura uyu umwami ati ko nabonye umutima wawe wababajwe n'ivy'ubwoko nitoranirije bwamvuye ko buriko burakora, wowe ukitabagurira kw'impuzu. Ibi byago nzobikora kuri abo bagumye bakomantaje umutima, mugabo wewe ntavyo uzobona. Haleluya. Ati uzokwitahira amahoro, usinzirane n'abasokokuruza bawe, ivyo bizoba mu nyuma. Haleluya, haleluya, amen. Reka mvuge mu isezerano rishasha naho tutarinda kuhasoma kuko turamuzi. Murazi yuko hari habari biteze, hari habari baza makuru baguma bareretse biteze ukuza kwa Yesu. Haleluya. Muri bo harimwo umutama yitwa Simiyoni n'umukenyezi yitwa Ana nawe bavuga ko nawe yari umuvugishwa. Muri Luka 2:36 umurongo wa 36 bavuga ngo kandi hariho Ana umuvugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanuweli wo mu muryango wa Asheri, ngo yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7 uhereye ku kurongorwa kwiwe. Yamaze imyaka 84 ari umupfakazi, ngo ntiyava mu rusengero gusenga,
yisonzesha yinginga ku murango no mwijoro. Haleluya. Ako kanya caraza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bari barorereye ugucungurwa ku Yerusalemu. Haleluya, haleluya. Uyu Ana, haleluya, murumva ko non seulement ntiyari umuvugishwa, ariko yari umwinginzi, yari umusenzi. Mwumve iyo myaka yose yamaze yiteze ukuza kumukiza, ngo ntiyava mu rusengero, ngo yari isonzesha. Haleluya. Twebwiye batubwiye twisonzeshe duhora dufyura iminwa. Haleluya. Hari aho bitugora tukavuga ati ariko abo nabo bariko baratugora. Ariko mwumve uwo muntu, kandi mwumve umunsi bajanye Yesu nk'umwana mu rushengero, abari bamwiteze nibo bamubonye gusa. Haleluya. Abandi bibaje ko ari babana duhora tuza gushikana mu rushengero ngaha tukabasengera. Mugabo Simiyoni na Hana bo barabonye umukiza, baramenye bati Israel, abanya-Israeli baratabawe. Kubera iki? Kuko bagumye maso. Haleluya. Ndakwinginga mwene data nawe uze tugume maso. Hari byinshi twabwiwe kuri iki gihugu cyacu, hari amasezerano menshi dufise kuri iki gihugu cyacu. Ndakwinginze tugume maso kugira ngo tuyaboneshe amaso kandi tubiryeko. Erega uwateramye, haleluya, uwateramye ni wazobanza kubiryako. Haleluya, haleluya. Hanyuma uzoheza ucire umugani umwana umubwire ati burya rero Imana ntibesha. Za ndirimbo twamye tuvuga tibijya bari baratubwiye mu mwaka uyu n'uyu n'uyu ko Imana izogendera Burundi igakora ibi n'ibi n'ibi, none ngibi birashitse, none ngibi turabibonye. Haleluya, haleluya. Mukenyezi duteramire iyo nda izivuka amahoro. Haleluya. Izivuke neza. Haleluya. Mushinga ntahe, muje nuri ngaha duterame. Haleluya, haleluya. Ntituze tugende tutabibonye kuko twagararije. Haleluya. Kuko iyo umuntu adakoze Imana irahagurutsa abandi. Haleluya. Twebwe rero twaronse ako karyo tube abakorana nayo. Rero hari abo bavugishwa, hari abo binginzi, nkuko Ana duhejeje kubibona. Ana yari umuvugishwa ariko yari n'umwinginzi, yari n'umusenzi. Haleluya. Turashobora kuvuga n'abandi. Haleluya. Mwibuke Mariya nyina wa Yesu. Haleluya. Yesu aho yasubira mu ijuru yabwiye intumwa ati ntihagira aho muja, genda mundindiriye Yerusalemu. Uwoja gusoma hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere acasanga ngo babigishwa, haleluya, bari kumwe na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina n'abandi bagore, harimo n'abandi bagore bagumye basenga binginga barindiriye yuko Yesu, yuko data arungika mpwemu yera. Kandi igihe mpwemu yera yaza ku bantu mu gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa, abo bakenyezi nibo barimo, nabo bararonse kuvuga mu ndimi shasha nk'abandi. Haleluya, amen. Kubera iki? Kuko bari bateramye. Kubera iki? Kuko bagumye binginga basenga. Rero igikorwa cyo kwinginga no gusenga mwene data ntigikeneye ko pastori wawe arinda kumenya kuri kurasenga. Haleluya. Kuko si usenga. Haleluya. Wewe urazi waguhamagaye. Haleluya. Naho wowe utari mu mugwi wabinginzwe bazwe n'ishengero, wewe muhiri wawe urashobora gusenga, urashobora kwinginga kandi ibintu bigakoreka. Umunsi uzotaha ukazosanga mu gitabo cyawe hari ibintu byanditswe n'abandi batazi. Kubera iki? Kuko ryari banga ryawe n'Imana, hahandi yo wiherereye. Haleluya. Atawukubona. Kuko igikorwa cy'Imana yego hariho igikoreka ku mugaragaro, ariko hariho n'ibindi muzi yuko bavuga ati icyo ukuboko tuvuge cy'ikuryo gikoze ukubamvu ntikubimenye. Si ngombwa ngo urinde kugenda uravuga ngo burya jewe ndi umukozi w'Imana. Reka ibyo ukora n'ibyo uvuga. Haleluya. Iyo Mana ukorera izogushingira intahe. Si wowe urinda kugenda urivuga ngo hejewe ndagatangaza. Haleluya, haleluya. Hariho ibikorerwa mu ibanga, hariho ibikorerwa ahagaragara, ariko burya nibigaragara biba byateguriwe mu ibanga. Ataco wakozwe mu ibanga ibigaragara ntivyokunda ko umuntu abishikako. Haleluya. Ugusenga no kwinginga ni igikorwa umunyeshengero wese atarakwiye nuko barinda kumubwira. Haleluya. Ntuzuvuge ngo nta gikorwa mfise. Haleluya, haleluya.
haleluya. Mpwemu yera twaramuronse, niwe mubwira uti ndi hano jewe nkoresha, azokwereka. Hari haho azokwereka ati burya uriya naka ari mu kibazo, ntakubwiye kugira ngo uje kumwandagaza kubwira abandi bakizwa ngo mbega murabizi nguriya. Yakubwiye kugira ngo wowe usenge, yakubwiye kugira wowe umwingingire, haleluya. Kuko twavuze ko turi bamwe turabukubakana mu izina rya Yesu Kristo, haleluya. Haleluya. Abasenzi n'abinginzi, haleluya. Turabafise, uburero ni bwinshi, ba Estere murabazi, haleluya. Hariho uwankoze ko cyane yitwa Abigail, ntiturinda kuhasoma, ni muri Samuel wa mbere igice cya 25. Iyo nkuru ubwa mbere ho bakinambwira yuko nzokwigisha iryo izina rya Abigail niryo ryaciye riza muri jewe. Mu nyuma ndagisoma ico gice ndaraba, byukuri Abigail ntiyariko yinginga Imana, haleluya. Ntiyariko yinginga Imana, mugabo ni gicapo, haleluya. Murabizi umugabo wiwe yuko Dawidi yamutumye ko aho bariko baramwa intama, amutuma ko kugira ngo amusaba ati duhe ibintu byo nofashisha abahungu banje turi kumwe, haleluya. Abaye udukate iki, kandi abimusaba mu rupfasoni rwiyoroheje cyane, haleluya. Ariko Nabali uwo mugabo wa Abigail amwishura nabe ati mbega wewe Dawidi niki kumwe kuguterera, haleluya. Dawidi arashabura avuga ati jewe ukunda abo bantu twabarinze aho bari mu ishamba. Murazi nino kera mu Kirundi bahora bavuga ngo bagiye kugisha inka mu gihe ari muci atabwatsi bakazijana handi kure, sivyo? Abo bantu ba Dawidi, abo bantu barabazigama, bararaba, nta kintu na kimwe bigeze babura. Dawidi arashavura. Mbe murazi ko iminsi yose ishavura ifatisha ingingo mbi, haleluya. Mama nagize ntimana uzundinde gufata ingingo nshavuye, kuko ushavuye afata ingingo zibi ashobora no kwicuza mu nyuma. Kuko Dawidi yakagenda akabura ikimutangira, yari gusesa amaraso kandi byari kugira noneho ingaruka zindi mbi zirushirije kuri we, haleluya. Ariko umukozi abyumvise araraba ati data buja ntitumubwira n'igikoko ntacyo yogira, aca bibwira umukenyezi we Abigail. Abigail abyumvise aca afata ingingo. Donc nabonyemwo ubwenge, nabonyemwo gutuza, nabonyemwo novuga ngo iki guca utahura ibintu. Aravuga ati aha rero ntahabaye ibintu biragoye, haleluya. Aca aratekera ibintu nibiki, arungika abakozi ati nimwirukange muhure. Niwibaze yaragiye guhura n'umuntu aje nishavu aje kubamara, haleluya. Birasaba ubutwari, haleluya. Birasaba ubutwari. Handi yari kuvuga ati nakare uko uravye kwa mwenda yari guhava avuga ati nakare ico kigabo kumureke biramusha. Ariko yarahagurutse aragenda ararungika abantu bamwitangira imbere, amushitse imbere ya Dawidi ngo yakumbagaye hasi, arishira ko ya makosa yose. Nukuvuga nukwinginga wingingira abandi, haleluya. N'umutima wo gukunda abandi, haleluya. Ati nukuri ndagusabye umparire amakosa yose jewe umusabye kazi wawe yabyishizeko, haleluya. Aringinga Dawidi kandi Imana iramuha n'ubwenge kugira ngo yereke Dawidi nawe nyene novuga inyungu yiwe. Ati ntukihore, ntugakorera amaraso ubusa, haleluya, kuko byari kuba bimwononeye. Reka kwihora kuko ijambo ry'Imana ritubwira ati uguhora nukwanje, haleluya. Haleluya. Namubonyemwe umugore w'ubutwari, umugore w'inkerebutsi, umugore afise ishaka, haleluya. Kandi byagenze neza, ibintu bimera neza, haleluya. Simbandanya ayo makuru, ariko nshatse kuvuga tuze ibi byose byanditswe. Umuntu wese azarumviriza ati mbega hajya nokura yiki gishobora kumfasha nanje muri uru rugendo kwatwe n'Imana yanje, haleluya, haleluya. Hariho abakenyezi bafashije Yesu n'ibyabo, abafinansi, abatanze uburyo bwabo. Je nta bagabo nabonye bavuze abakenyezi, siko bavuze abakenyezi. Dusomere muri Luka 8 umurongo wa mbere gushika kuwa 3.
umutwe w'ijambo uvuga ngo abagore bagenda bafasha Yesu. Hashize igihe gitoya agenda mu bisagara no mu mihana ababwira ijambo ry'Imana, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bwayo. Bamwe 12 bajana nawe, n'abagore bamwe bakijijwe impwemu mbi n'indwara, Mariya ariwe Magadalene, abadayimoni 7 bari baramuvuyemwo, na Yohana mukakuza, umubwiriza wa Herodi, na Susana n'abandi bagore benshi babafashisha ibyabo. Amen, 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 haleluya. Ubutumwa bwiza ngo nta mafaranga umuntu abutangira, ariko kugira bushikire abo bugenewe harakenega uburyo. Haleluya. Nukuvuga rero ngo birasabwa hariho ababa bafise uwo muhamagaro, abo onya ntibazoza guhagarara imbere y'abandi ngo bavuge ubutumwa, babuvugisha ibintu byabo. Haleluya. Terera kugira ngo abaja kuvuga ubutumwa babuvuge. Haleluya. Aba bakenyezi narasomye inkuru zabo, nukuvuga uravye urugendo bagira bagumanye na Yesu. Aba bantu gushika no gupfa kwa Yesu, aba bagore ntibigeze bamuheba. Haleluya. N'umunsi w'ukuzuka nibo bambere bamubonye. Haleluya. Nibo bambere baronse inkuru nziza, nibo bambere yatumye Mariya Magadalena niwe yamubwiye ati genda ubwire bene data, ubabwire ko nazuse, ubabwire ko ngiye kwa data ariko nzogaruka. Haleluya. Haleluya. Rero mukenyezi mwene data canke mushinga ntahe, hariho igikorwa cukutanga uburyo kugira ngo abarungitswe kuvuga ubutumwa bwiza bashobore kubuvuga vyoroshe. Haleluya. Haleluya. Ni mihamagaro itandukanye kandi yose ikorera hamwe. Haleluya. Ntiwocu wibaza ngo kumbure jewe ko ntavuga ubutumwa, ko ntari pastor canke ntarinde ngo nzoronka igitsibo oya, kuko wowe ico yaguhamagariye ni wagikora nk'umwizigigwa izoguhemba neza, na pastor canke uwundi ni yabikora nk'umwizigigwa izomuha ivyo yamugeneye neza. Haleluya. 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 Hariho ibintu umuntu yo kwiyita ko ari bisanzwe, hariho gutanga indaro. Haleluya. Gutanga indaro aha muri Bibiliya nasanze ari gikorwa, hariho abari bakigize nk'igikorwa cya minsi yose nyene cyo gukorera Imana. Haleluya. Babonye abakozi b'Imana bakabakira bakabafasha kugira ngo urugendo rwabo rworohe. Haleluya. Naho tutokwirirwa turabasoma, ushatse arashobora kuja kuvyirabira. Muribuka wa mukenyezi w'umushunemukazi. Haleluya. Yahora yakira Elisa, amubonye akamugobera ati karibu umukozi w'Imana, akamuzimana akagira gute. Mu nyuma mbere akabwira umugabo wiwe ati uyu muntu yamacanga hagira ingendo nyinshi, reka tumwubakire icumba cyo hejuru ahazohora zakaruhukira. None wumva uwo atavuze ubutumwa nka ntuzeye nka Elisa. Haleluya. Aramwubakira. Elisa akamenya ati ninaja muri iriya ntara ndafise aho nzoshikira, ndafise aho nzoruhukira, agategura igikorwa ciwe umutima uri munda. Haleluya. Haleluya. Hariho nabandi umuntu atokwirirwa arajamwo, abakiriye ba Paulo, abitwa ba Lidia, abitwa ba Aquila nabandi. Haleluya. Haleluya. Aho hose urondere ntuza kubura, nimba utari bwatora icyo uri bukore ntuza kuburamwo ico nawe wokora. Haleluya. Haleluya. Uguhimbaza. Abakenyezi turakunda gutamba. Haleluya. Amen. Kandi ni byiza kuko Imana yacu ngo ibyagira hagati y'amashimwe n'uguhimbaza, gutazira n'uguhimbaza. No ngaha turabona bahimbaje uhereye kwa Miriam twamaze kuvuga, bajabutse ikiyaga gitukura. Mose yararirimbye, mu nyuma nabo baca baja kubandanya novuga ngo iki bashimira iyo Mana yabo. Haleluya. Haleluya. Ngo Miriam yagiye imbere y'abandi bakenyezi baratambira Uhoraho, baramushimira ko batabaye. Haleluya. Babandi bari babakurikiye, murabizi ko Mose yari yababwiye ati mwe nimutekereze gusa, abo banyegiputa mubona ntimuzosubira kubabona ukundi. Haleluya. Kandi ntawe basubiriye kubona. Haleluya. Ngo bose baheze mu kiyaga
ba Miriyamu baca barahaguruka barahimbaza uhoraho. Haleluya, haleluya. Ba Debora n'abandi bose bararirimbye baratera indirimbo bahimbaza Imana kubera ivyihejeje kubakorera, kubera ibakuye kwa bansi babo. Haleluya, haleluya, haleluya. Hariho n'abakenyezi, haleluya, novuga bakoranye n'abakozi b'Imana. Haleluya. Muri Bibiliya bariyo, ntituza kurinda kubigaruka ko aba Prusikira n'aba Akwira n'abandi n'abitwa ba Foyibi, ariko n'uyu munsi turabafise abakenyezi bubatse n'abakozi b'Imana. Haleluya. Aba ba mama pasteur ngaha, haleluya, ni igikorwa cy'Imana kidasanzwe kuko nibo binginzi ba mbere babo bakozi b'Imana babana. Haleluya. Imuhira pasteur ataronse ikirere ciza sengeramo ntivyokunda, ico ni igikorwa cy'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni igikorwa cy'Imana kidasanzwe. Haleluya. Kugira ngo wa wundi aza kuja imbere inyuma, ni nkuko turi ngaha turiko turavuga, ariko hariya mu cyumba cy'amasengesho hakaba hari yabinginzi baguma binginga kugira ngo umugwanizi ntaze konona, umugwanizi ntatera uruhunyi ngaha ngo abantu ntibumve icyo Imana ishaka ko bumva. Haleluya, haleluya. Nta gikorwa na kimwe umuntu yogaya, nta gikorwa na kimwe umuntu yosuzugura. Imana yakiguhaye ni umwizigirwa, gikore nawe mu bwizigirwa. Haleluya. Nohereza kuvyerekeye novuga ngo iki ni itegeko rya twese ati mwiteho imfuvyi n'abapfakazi. Haleluya. Hariho umukenyezi yitwa Tabita. Aha badusomere mu byakozwe n'intumwa igice 9 ku murongo wa 36 gushika ku 42. Iki ndagikunda kuko womengo mu rushengero ntawigeze amubona yaraza gusenga nk'abandi. Haleluya. Ariko kubwico yakora. Haleluya. 9 ibyakozwe n'intumwa 9 umurongo wa 36 na 42. Haravuga ngo Petero azura Tabita, kandi Yopa hari umwigishwa yitwa Tabita, risobanurwa ngo Dorka. Uwo mugore yari ibikorwa vyiza vyinshi n'ubuntu bwinshi yagira. Muri iyo misi aragwara arapfa. Bamaze kuhagira ikiziga bagishira mu nzu yo hejuru, kandi kuko iruda hari hafi y'Yopa, abigishwa bumvise ko Petero yari baramutuma ko abantu babiri bamwinginga bati tuja ku murongo wa 40 directement tuhetse ntutebe kudushikira. Kuri 40 Petero arabataramura bose, arapfukama arasenga, maze ahindukirira umuvyimba ati Tabita byuka. Arakanura, maze abonye Petero aravyuka aricara. Amufata ukuboko aramuhagarika, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Amen, amen. Haleluya. Uyu unya wo kwibaza ngo sigikorwa cyo mu rushengero yari karakora, ariko yariko agirira neza babandi Imana itubwira ati uyu muntu waramuhaye igikombe cy'amazi cyangwa ntacyo wamuhaye. Haleluya. Ati gihe wamufasha wari kufasha jewe, cyangwa igihe utamufasha waretse gufasha jewe. Haleluya, haleluya. Nivyo vyatumye uyu yandikwa ngaha muri aya mateka. Haleluya. Ibikorwa byiza yakora ngo yarabitaho akabajishira impuzu. Haleluya. Agiye bararize Imana iramuzura. Haleluya, haleluya. Ibikorwa rero ni byinshi mwene data. Ico numva cyari ku mutima wanje ni ukuvuga ngo munyashengero wese ntihagire numwe abasinda bibazwa, ntihagire numwe, ntiturabe kuko kenshi turaba barongozi gusa, ariko umwe wese wewe wamaze kuzura mpwemu yera je imbere yiwe umubaze uti mbega ushaka ndagukorera iki kugira ngo ntagure ubwami bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya.
amen. Ushaka ndagukorera iki? Hariho azokurongora kuri iki, azokurongora kuri iki. Ariko umuntu twisabire, nico numva umengo ni naryo sengesho twogira, turasaba mama aze kudufasha iryo sengesho. Niwe akunze kutubwira ati kanguka hamushobore gukangura abandi, kanguka hamukangura abandi. None uyu muriro twamye tubona ngaha, sivyo? Ntusigare ngaha, tuwutware hari iyo tugiye. Haleluya. Tuze tugaruke ku munsi w'Imana tutazimye. Haleluya, haleluya. Umuntu yigira inama yiyumvira ati mbega Mana, none jewe muri iyi ndwi yose ni gikushaka nkora hamwe n'imiburi ibura, umuntu yogira ati ndafise n'akantu na gatoyi nirata ati nanje uyu iki gikogwa, nimba ari umuntu nabwiye ubutumwa, nimba ari umuntu nagiye gusura yarakeneye kiremesha, nkagenda nkamubwira ijambo ryo kumuremesha, nimba ari iki nanje iki kintu naragikoze nsunitswe na mpwemu yera. Haleluya, haleluya. Kuko kwagura ubwami bw'Imana nuko bene data, haleluya, si ibintu biza ngo pa bigire gutya, oya, ni igikogwa umuntu wese ashobora gukora. Ivyo byose iyo biteranye bikaza rero bikubaka wa mubiri wa Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, Imana ibahezagire. Nicaye hajya naciye ngira igicapo Burundi ingene ubu bugabuwemwo intara zitanu. Haleluya, intara zitanu. Haleluya. Bizotangura kuja mu ngiro mu mwaka uza. Haleluya. Mu buraruko hariyo Butanyerera, mu bumanuko hariyo Burunga, mu buseruko hariyo Buhumuza, ino mu burengero hariyo Bujumbura, Igitega iri hagati. Haleluya. Numvise hamwe nk'ivyiyumviro bikuzamo nkavuga nti murabona kumwe twari ko turahimbaza ngaha. Haleluya. Nkagira nkumva umengo nti Mana, mbega ni ryari hariho ivyo watubwiye, ni ryari hazogaragara? Murabona nk'izo ntara zitanu ugize gutya anya n'umusaraba. Haleluya, haleluya. Igicaniro mu buraruko, igicaniro mu bumanuko, igicaniro mu buseruko, igicaniro muri wese, ikindi mu bumanuko, n'igicaniro hagati. Haleluya, haleluya. Maze nk'umunsi umwe ngaha mu Burundi. Haleluya. Ndakwifuje nawe ico gicapo kigire, tubisengere tuze tuvyumve. Hakaba umunsi aha mu Burundi ku munsi umwe. Haleluya. Hoba ibikorane by'agatangaza mu buraruko, mu bumanuko, mu buseruko, mu burengero no hagati mu gihugu. Haleluya. Turiko turaduza ibendera rya Yesu araganje gusa muri kino gihugu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwene data, ivyo bintu ni bintu bishoboka. Haleluya. Mu Burundi hakaba hariko harava amashimwe gusa. Mwibuke ngo Imana yatugize Israeli ya kabiri. Haleluya, haleluya. Na hacu rero ho kuduza ubumote bw'Imana, na hacu rero ho gukora, dukorane kugira ngo by'ukuri cy'Imana yiteguye gushitsa kuri kino gihugu igishitse. Hanyuma icya kabiri haje Esaya y'19. Haleluya. Ntuyimbaze igituma yaje ntavyo nzi, reka tuyisome gusa uyitahane uze kuyisengerako. Haleluya. Kuko nibutse rya jambo rivuga ngo hazoba inzira, umuharuro. Haleluya, haleluya. Esaya 19 umurongo wa 23 gushika ku mirongo wa 25 haravuga ngo kuri uwo munsi hazoba inzira yagutse iva muri Egiputa ija muri Ashuri, kandi abashuri bazogendera Egiputa n'abanyegiputa bagendera Ashuri, kandi abanyegiputa n'abashuri bazosengera hamwe. Kuri uwo munsi Isirayeli izoba iya gatatu kuri Egiputa na Ashuri mu kuba umugisha hagati mw'isi. Kuko uhoraho nyene ingabo ahahaye umugisha avuga ati hahirwe abanyegiputa abantu banje, n'abashuri igikorwa c'amaboko yanje, n'Abisirayeli inyegu yanje. Amen. Haleluya, haleluya. Iryo jambo narironse uko nta siguro naronse, ariko numvise muri jewe ari gihe
novuga ngo iri kanguro rya nyuma, haleluya, riva ngaha muri iki gihugu cyacu rikazogenda rigasubiza hariya muri Israeli, umunsi amahanga yose azoba ashobora gutera haleluya imwe, haleluya, ku mwami wacu, haleluya. Ndakwifuziriza mwene data ngo kuronse akaryo ube ugira uruhara muri ivyo, haleluya. Aka karyo ntugahushe, utangurira huri, haleluya, ntube sinda bibazwa, kuko twebwe umuhamagaro wa ministere Iseremu, umuhamagaro w'iri shengero ni kanguro, haleluya, nugutwara ikanguro mwisi. Rero ko wahamagawe ngaha ntubu umuhombe, ndakwifuriza yuko nawe wohaguruka hanyuma ukagira icyo ukoze, haleluya, haleluya. Ego nivyo numvise umwami yari yashize ku mutima. Imana ibahezagire cyane.